Bisanzwe jewe nje ku kazi ngaha nkora muri atelier de couture hano rero jazri ni hari muri atelier guys Umu STAR asanzwe ara muri atelier ndaki gutashobora kwarara muri atelier muhiri wanyu ntanduzi hariyo rara rego je nubusi ndatahuye ari amwe cameraman shoot for kwanza fresh atelier de couture Umu STAR w'umurundi arara muri atelier de couture ibi nibiki bibaho man ako bimbize umudemu anakuya kufungua oyi vipi maze acha ni usenge waranga fresh safi maze umeze neza bana mimi niko fresh yes wabuze bandatse ko nababwiye oh no oya tuangalie hamna bana Jazzy ni aje fresh sasa niko sawa mzee wewe kwanza tuone hamna oya yeah what's up my people bakunzi banda TV murameze neza muri hose elmalo mwari mko bisanzwe ndi good ndi fresh kabisa nko mubona ni mzuka uno munsi ndakorera ku bakunzi b'impinduka mu muziki nduni ndakorera ku bakunzi b'impinduka wakazi kumurimvyi wari wese aho bari hose uno munsi ndi mu karere naje kurondera umuntu nta namuteguje nko bisanzwe bimenyerewe ndiko ndarondera umuntu kugira ngo menye amateka yiwe umuntu ninde eska sanzwe akora ibiki ariko namusanze mu karere wabo reka ndamubarize hano kugira ngo menye muhira hariho tumuvumbure uno munsi dukorera mu muvumburo turakubitaye cameraman twende sasa mzee wa kazi vipi fresh yana je ntwa Elma Love mwalimu ndi hano mu karere ndondera Umu STAR yitwa Jazzy sinze ko bumuzi kuko bambwiye ko ari muri bino misha yakoze sinze muhire wawe fresh ndamuzi sana Jazzy ni murimvyi kandi ni petit frère. Yes bakunzi bandatse biko mwamwise turatomboye tumushikiye ko uwo bavukana ariko just namuzi ariko Imana ishimwe. Bo Jazzy ari muri kano karere naje niwe nje kuraba mu bisanzwe jewe nje ku kazi ngaha nkora muri atelier de couture hano rero Jazzy ni hari muri atelier guys Umu STAR asanzwe ara muri atelier ndaki gutashobora kwarara muri atelier muhiri wanyu ntanduzi hariyo rara birashika twe ino si muhiri wacu gusa yaje no mu bikorwa vyiwe rero nabaye ndamutiza abaraba kugira ngo nawe nyene ngira araza kwibabwira ashaka nyene no kuca nyene araba nyene ukuntu yoraba utundi nyene akora nyene ariko je nubusi ndatahuye ari amwe cameraman shoot for kwanza fresh atelier de couture Umu STAR w'umurundi arara muri atelier de couture ibi nibiki bibaho man bibaho none we ko kutara muri atelier utaho kaja kurara aho mutso mutwara na je naje niho ndara ariko nazindutse nje ahantu rero ubu ndagarutse gusa so ihari nashitse ndadodora yase kunyugurura yasinze impamvu ariko atakufungura ujya mpetaragara sana ujya mpeti acha si tujaribu oi vipi na ndumugenzi w'umudemo wawe guys oya turi kumwe hano none sunabiku peti umpese guys upeti ni kwa mezi uyu peti bakunzi bandatse umuziki ndundi imwe biyashigisha sana ndaki urumva yase kugura ariko kwa bakunzi bandatse ndabona neza ko arara bibaho man bibaho ubuzima ntuzi ko ari so namatera ndahabonye ntakirago ndahabonye ikintu kimeze nk'igishuko oyi matera turayikurayo tukaja kuyibika hageze kuryama tukayigaruka ariko yarakiryamye mugo nawe mbonye numvise oya ntiyarajyanye nibaza ko yarateramye tu oya brother njo basitunge ko bimeze bari STAR wetu wana fake life kweli sio fake life kwemera ubuzima ubayemo mani nibyo fresh n'umugire ntabwo ari byiza mani yana sorry bwana reka uko STAR azima utemberewe kiki ngeri taarifa kwanza mkanijulisha bana tunakuja kuangalia ariko naenda menda kuyagisha mu gatondo shida basi tuangalie sehemu tukae yao oya
usitonge tapa hapa. Yes, bakunze impinduka ko mwabonye ko ndi kumwe na Jazly na Mutsanza ahantu ko mwabonye ariko ntiyanyorohereje ko twakorera hajya ati reka dushanye place kugira ngo abantu bose ntibamenye aho ndi ariko nibaze ko mumaze kubibona ubuzima bayemo mwabubonye ariko je nta shafisa za kumbesha no musi bibazo byinshi byo kumubwira bibazo byinshi byo kumubaza kugira ngo nawe mumwumvirize. Jazzy vipi sasa? Bana safi kabisa bon. Yana sorry kwanza mani ko nakuteye kweli. Je ndasavye imbabazi. Oya viva bija bintu mukwiye kubiba mama ariko manza mukamenyesha mukambwira ati peti yangu tunakuja kuangalia wewe mu gatondo twavuganya ariko niugeze umbwire byo kuza kumbaza. Oya ariko biri mu kazi ki wanje nyene ifoko je nkorera kuri Terrace Place umusitari yamayiteguye. Sawa nangorana ariko vraiment ukindi gihe nivyashikuzo manzu neguze kwanza. Ariko abakunzi b'umuziki ndundi bariko araraba babonye ubuzima ubayemo bashaka kumenya kubera ki ubaye mu buzima nk'ubo babona ko uri murimvi uri kurakora neza muri industry ya Plus 257. So ubuzima kubamwo kuba mu buzima ni kuba mu buzima nyene uko usanze uburimwe ni kubwakira ariko ifo yuko ukora kugira ngo urabe nimba uri mu buzima bura ariko uja mu buzima bwiza. Yeah. Ariko abatamuzi neza Jazly ninde yatanguye umuziki gari afise uburambe bungana gute mu kazi k'umuziki? So abatazi Jazly ni to Jazly nyene nsanzwe nkora umuziki nawo utanguye 2019 ariko ntabwo nashoboye kuba ndawutangurira nga nawo utanguye ndi mu mahanga ariko mu minsi niho nashitse nga mu Burundi rero ubu ndanko mubibona. Wari mu mahanga yahehe nimba atari banga wari mu kihe gihugu? Nari Tanzania kweli. Wari Tanzania kugira ngo ugaruke vyagenze gute? Ugiye ngaruke man kujya nyene unavuga ati umuntu akumbuye muri akavuga ati reka ngene muhira ni heza aramahoro reka ngende fashanya n'abandi mu kubaka igihugu. Tanzania wari impunzi canke warubaye muri famille? Ntabwo nari impunzi nari mbaye muri famille. Ntiwigeze wiga hari anya waruri ntwari kwishure canke vyaremeze gute? Kwiga narize ariko ntabwo nize cyane gusa nyahora niga. Yes, bakunze banda TV kubatamuzi neza barako mu ati Jazly ninde numwanditsi w'indirimbo My Angel ndetse uri kurayumviriza ari ikibazo ndakubaza kuri indirimbo ariko reka manze ndamusaba duha kapera gatugira ngo utamumenye neza amutahure. Hisia zanituma kukupenda wewe, niamini sitaki mwingine tena, niko tayari nizikwe nawe, no nizikwe nawe. Wapo wengi nilowapita ila moyo ukakupenda wewe, na sina vingi vya kukupa, naemwamini mimi ni wewe. Give me love, and on me I'm ready to give you love. Give me love, and on me I'm ready to give you love. Yeah, niwaza bani. Tukitwene kuri kakandi wakoreye kuri ya beat ya Double J. Kaya gasong kikirundi so. Mbega uranezerezwa n'ubuzima tubamo, buri munsi n'imihari n'amorarimo. Yeah, twama mu mijwano tukama mu mijyano, umfuko wanje nta nijana ririmo, kandi je nawe numva rushaka kubaho. Yeah, tubone forever, tubane never. Yeah, erega sije nabitumye, icyo ngusaba tunga ubumwe, turera abana twese hamwe, twiginane twishimane, mbabarire kuvyo nagukoreye, muryami sinataha naborewe, narabonye ko ataco vyamariye vyanyunguye. Barakubesha ngo kubade mugenda kesha, bashaka kukuntesha nanje nzobanesha. Barakubesha ngo kubade mugenda kesha, bashaka kukuntesha nanje nzobanesha. Guys murumva inyandiko murumva impano Burundi buratunze kabisa. Iyo muze ko Burundi butunze babufise abajene nk'aba bafise ico barimo muri bariko bataragiserura ngo isi yose kimenye. Nimwe bwo bafata kuboko kugira ngo bashigikire. Nshaka kumenya Jazz iri kurandika umuziki uri kura compose ikintu cyambere wisunga nigiki? So ikintu cyambere nisunga mu compose indirimbo no kwishira muri mood nico kintu cyambere. Yago nkisha muri mood ama nkaca ndabati ni idea ya nkwiye gukora bigenze uko ndandika nyene bikatu birashika ugasanga indirimbo sindayanditse ngiye muri studio bana
conga beat kora beat bigenda kunuku ugasanga ndayandikiye nyene muri studio birashika ariko hariho nizo nandika vraiment. Ariko rero nkiri ngaha nyene cyashaka kumenya My Angel wakoreye kuri beat ya Eddy Kenzo narayumvise ndavuga ati iyi ebana numvirije beat ni Eddy Kenzo ari ngaha kuri washimiye kugira cyo karavuga ko ari copy washimiye kubita copy. Ijya beat ntabwo ari copy manika. Ijya beat ntabwo ari copy ariko bishike ko ibintu usanga bigomba gusa. Ibintu sivuga ngo bigomba gusa birasa. Nkuko ushobora kwambara iyi kabutura yera ugasanga hariho n'undi muntu yambaye kabutura yera. Reka aho byo naho bihuriye n'umuziki kuko umuziki wa Eddy Kenzo urawuzi ni wawo ubuzi uvuga ati aha irifo ko nitandukanya nawe. Bo beat gukora ijya beat ya My Angel ukuntu vyagenze. So nashatse gukora style y'ikigandi. Amandara bati mbe style y'ikigandi muziki y'ikigandi imeze gute? Niho kuca dutunganya ijya beat imeze kuki. Producer akwemeranya nse twigane Eddy Kenzo tuni fresh. Muziki erega man mu muziki. Bo abantu barumviriza umudundo saba. Ariko kenshi igikuru mu muziki no kumviriza ijya message umuntu yatanze. Je ntaco mbona bitwaye kuvuga ngo na mbere no gukora ijya beat ntabwo twisizemo ibintu ngo vyo copy ngo naka. Oya twarakoze nyene nk'abakora tu ibikorwa vyiza. Ariko nyene ukuntu wayiririmbye nyene na melody hasi kutwara ya Eddy Kenzo nyene. Oya blaza we. Oya nabwo natwaye melody ya Eddy Kenzo gusa niyo style nari nashatse gukora style y'ikigandi. Nimba once ya Eddy Kenzo ijya Double J yo gute? Ya Double J vraiment Double J ijya ndirimbo ntabeshe ijya ndirimbo yanje barakubesha. So ijya beat narayumvirije beat nayihawe n'umuntu nayihawe n'umuntu ambaye petisikia iyi beat niyo yari namba ya downloadinza nikasikiza beat nikasikia ko sawa nikaona hii hapa nikisema nivuza tireka ngene muri studio bayihindure bapige basi copy yocabonekana abire kandi ayigire kuko nyene ibizo uko nyene candayitunganya kujya nyene. Ego mu muziki wa ndundi nabonye ko ubaye mu buzima butari bwiza ariko abantu bashaka kumenya kuvuvuye muri Tanzania washikiye ngaha nyene cyane vyari bimeze gute kwa utitunganya bivuga ati nzoshikira hano ameze neza. So kuvuga ngo nashikiye ngo naje nitunganije oya je hasanzwe hakorera Grand Frère rero naraje sangana umuntu ashona cyangwa ati je rero ko bimeze ukubisabwa nanje nige gushona ko sinoguma ngaha Bujumbura atakintu ndiko ndakora ariko guma none ibintu by'amafaranga ngira natacho ndiko ndakora atani ikintu mfise ugati kiranyinjiriza bati reka nanje nige gushona aremera aranyigisha gushona rero chavuga ati we rero kubera ngaha ahajya ndara ari umuntu yahora harara rero yaciye aduga ruguru rero acavuga ati we rero nuzorura nganje to mwansanze hajya gusa bijyanye nimuzobisubire byase. Ego Jazz umuziki w'Uburundi kurabona uri kuragenda urungano muko mugenda muvuka muzana umuziki utandukanye n'ubundi ariko kuri wewe ubona impinduka ku muziki wawe n'umuziki wabanda yo. So impinduka irabaho bivanye no kuntu umuntu atangura akora n'abagetse ariko ubundi bwo tugenda turaca mu nzira z'abantu. Ndashaka kuvuga ati bari kubakwakira gute abakunze umuziki ndundi bona uriko ufatwa gute? So kuri ico kuvuga ngo bariko bamfata gute kanza reka mvuge merci kubanze kwamaze kumbona kwamaze kumva ibikorwa byanje barabishima nubwo atari benshi bavyumviza ariko abamaze kuyibona baravyakira bye ya bintu nk'ibyo ntabwo ndagira ku rugero menyekana mvuga ati ibi nibi ariko abamaze kumva ibikorwa byanje bavuga ati biri bo petit bandanya imbere ni heza. Ego umuziki uri gukora wenyine cyangwa urafise abantu ku ruhande bagufashe mu mugongo? Muziki ndawukora ariko hari abantu ndiyo ndababwira ati bro je ndafise ikintu nshaka gukora avuga ati peti none wewe ufisanga yenda kongerereza nibwo buzima mbayemo mu muziki ndakora jewe wanje ama nkaca nsaba umva ni kumfasha kuri kijya kintu nafise kugira ngo shike ku kintu kugira ngo ugera aho ushaka aho wifuza aho wibona mu myaka nk'itatu canke imbere yirenga 3 usaba iki hakenewe iki kuri wewe niki kintu usaba umukunzi w'umuziki ndundi ariko aradukurikira? Ikintu cyambere nosaba umukunzi w'umuziki ndundi ni support kandi nimba aho bari umuntu ashaka kumfasha yamfasha vraiment ko byaba byiza byotuma imbere haba heza canke ibinyorohera mu bijanye na music. Ikintu naco nabasaba no kubanzanya badukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi zacu haba YouTube hehe kugira ngo niyo ya support nyene ukene kugira umuntu
wese mukina rimwe nta uri ngaha urakini hari support ukeneye kugira ushika handi rero naje ndakeneye support kugira nshike handi hantu. Yes, imiziki yawe ndayiravye imwe iri kuri YouTube channel ya Jazly, iyindi iri kuri channel atari yiwawe ndetse ariyo mishashirikira kundo kubera ko wahinduye channel gashira kuri channel atari yiwawe. Bon nibaza guhindura channel cyo ikintu giteye ingorane na bapeti ba diwani ni barabya cyane zabo baja kuza abandi ujya korera ku ya management diwana korera ku ya management we nawo korera ku yandi Rwanda bandi bose ba Davis batangwe batari ku channel yiwa ariko ubu barge so kuvuga kubijanye n'ijya channel yiwanje reka nivuge ko je kujanye n'ijya channel kuba ntagishira kuri channel yiwanje hari umuntu yiyumviye ati peti je ndafise channel imeze neza rero sinzi ko wabikunda tukaza turakora ibikorwa tubigeze kugira turabe ko vyogenda niko twabonekanye gutora kugirane kuronkana kujya channel cyangwa gushira ibikorwa byanje kurya channel. Umuntu ashize ikintu kuri channel ya YouTube abashaka ejo cyangwa igihe aje yinjitse kuko utashima avuga ati reka nyene struggling kuri wanje ndayikuze kugira ngo izonyinjirize ukaja kwinjiriza kuyu wundi eske nagera kinjira azoguhereza cyangwa uzogumukora nawe ari wage. Ndibaza ivyo tuzoja mu myumvikano niyo vyaba neza ko nanje sindi umwana muto kugira ko nanigwa kubona ikintu ko kiriko kiragenda ariko ntubona ko uzohava usanga uhombye cyane warinjije abantu hari amage mwashwana kwaja gutangura kandi channel azero abaje umugani mu Kirundi imani ngo atagapfuye ntagakira uri umukene ko kabanza gupfa amazi hakira kaje sivyo nkeneye maniga sivyo nkene umva birashika ijya channel turashobora gukorana neza bikagenda neza hakagira icinjira tukagisabikanya canke tugakora akagira icinjira nta mpeko ariko hagize icinjira naho gikaba ciza niyo nashira nanje ibikorwa ku channel yiwanje bazotegeza kunkwirikira. Ego urumwe mu baririmbyi batazwi cyane ndetse batari ko baranavugwa cyane muri industry ariko turavye ama viewers ariko arinjira ku ndirimbo yiwawe arateye ubwoba muri one week ufite 10k ari ibintu bishimishije sivyo bari ibintu bishimishije ariko cyashaka kumenya uri gutegura iki mu muziki wawe inyuma y'indirimbo My Angel. Inyuma y'indirimbo My Angel hari indirimbo yindi nakoranye n'umupeti ari hano rero irahabura ndake umupeti uwe nimba atari banga oya na so mu Burundi ni mu Tanzania nawe uso mwasiragoriza bamwe ati peti yangu je nashika kwera hali atumika kasonga au ni mtu anajulikana kule Tanzania? Amna, sio mtu mwenye anajulikana, lakini anajulikana kwa wale watu ambao wanamjua na sehemu ambayo yuko naishi wanamjua. Kwa hiyo tuli make kitu kipo tayari, audio video vyote nimetoka Tanzania tukiwa tushamaliza kila kitu. Kwa hiyo hivi nasubiri tu kuweka pale. Gusa abantu cyo ndabasaba mugende mu makuru subscribe murindire ibintu imiriro ndiko amabomu ndiko nategura ni menshi. Umunsi rero nayamenye je numva kweri abantu ashe ntimuzonkira kabisa. Kugira ngo muri industry witangaze abarundi bakumenye habuze iki? Gira nitangaze mboze support manika. Mboze support kugira ndo umuntu ava tipeti ngo tugenda afashe ibintu bya media tu. Niyo support kugira niyo mbona ko ushobora kumenyekanisha canke niba hari umuntu wonyizera bati Petro ashoboye reka ndaconnect na kandaguye collaboration na flani byose birashobora gutuma amenyekana. Uhora ubirondera aba journaliste bakakwankira ko nzi no musi ndabonye cover uza kubera kuri ya live show. Ujanye no kurondera aba journaliste harabamaze kurondera bakanyemerera nabandi baba bamaze kwanga birashika mu buzima. Niko wambajije ambona ati peti vipi bona gute nabati sawa kandi nko nawe wari iyumba igimbajije nari kwanga niko nanje bingendera umuntu ushobora kubaza kanyankira nundi ushobora kubaza kanyemerera niko bimeze man kabisa. Ndashimye kuba maze kumfasha bose bamaze kuma support ba Kivodo ba La Vista bose baramaze kuma support. Nasiaka mkuna banisha hivyo mzee ni pole pole vitu vinaenda hivyo tu inabidi tu tumshukuru Mungu kwa kile ambacho tukiko kinapatikana. Nafikiri
mbele vitu vitakuwa vizuri sana. Yeah. Yes, bakunze banda TV nko muvyumva ni kumwe na Jazly umusore asanzwe aririmba bien nkuko mubona mwumvise n'icwi giwe n'icwi rimeze neza icwi rikendetse rinashikana umuntu abashaka kwifuza kuri umuntu mu stress ariko reka tubanaye tumubaza tubazo tubishanye dutatu kugira ngo turangize kiganiro hakiri kare. Jazz abapeti ba muziki bariko baraduka ku rugero rutangaje wowe agakino ubona ugomba kukinjiramo gutegera ngo uvuge ati bana jene ngire mpambane nabo yana tupande ngazi kwa ngazi kama mapeti gani ambao bako wanaingia kwa kasi nkuko mubibona uramuzi OLG ugwego urabazi ba Berry Music ba Chris MB ndetse n'abandi benshi bariko barakora neza muri industry ya plus 257 we nkawe nk'umujene nkawe nkabo usa uje muri kano gakino uvuga ati nanje ndi new generation ngomba gukora bitandukanye nabo witeguye gute kupambana nabo maana warapeti ntiboroshe mzee wa kazi waja niboroshe kuvyiwa nanje sinoroshe kuvyiwanje ariko nyine ugomba kupambana nabo kavuga ati hapa ni mbaya wale mimi siwezi nikapambana nao kwa sababu hata nikipambana nao hawezi nishinda sure kabisa bisiri ko ba Berry Music atachiwa kubwira imbere yawe birasanzwe man ingwano ni yoroshe guys ingwano igiye gutangura ego reka je ndashabaza neza harabaye ihiganwa ndetse rikora nabandanya gitwa nanje ndaririmba n'iryaheze rya Umu STAR reka turakana na Umu STAR ryo muri nanje ndaririmba kubera ko utagiye kwiyandikisha ugaragaza impano yawe nka aso ntavyo namenye kweri ndibaza iyo ndabimenya nta muntu wajya ari kuncika sure kabisa nta muntu ari kuncika jewe naje se manda bikubwira sinamenye nta muntu ari kuncika haje oya ego akajambo kanyuma ko kurangiza iganiro kugira ngo ntiturambire cyane abakunze umuziki ndundi ariko bumve neza yuko twako turakora ikintu twagenewe tunimana ko yavuze ati genda mukore nzoza gutora abari mu kazi kose akajambo kanyuma no sigira abakunzi ba music y'u Burundi cyambere mukore subscribe kuri channel ya Nda TV mukurikirane ibikorwa byabo kandi mutibagiye nanje Jazly mukore subscribe kuri channel yanje ni channel shashe ya RBS Classic mukore subscribe ibiri nyuma ni vyiza bishashe yeah. Ariko turangiza akazina kawe ko kuri naka sina janje giku ariko mani gweri ko mbaje ivyo bintu like oye kugira ngo yende umuntu nashobora gufana akavuga ati yo mfana nyine izina giyo y'ukuri niri izina janje ry'ukuri nitwa Izerimana Jafet aka Jazly yarasi musacha yitwa Jazly yarabwo no yasugusire mukamaniga umuntu aka umuntu arita amazina nyene bivanye yarita izina ry'ubizi bivanye n'ikintu akora Jazly Mr Young Body nako kukibaki Young Body ego jenda gushimira cyane kumwanya wa maye ndetse kandi ndagusaba imbabazi kubona gukoreye hariya nyene karakazi kanye nivyo njeje man bijya bintu muze murabe mu bikati ndabikati ndabasabye basi je bijya bintu singeneye ko biboneka amba singeneye ko binaboneka yeso kuzibandaze ko mavyumvisane kubona Jazly umusore mwiza umwanditsi w'indirimbo My Angel umwanditsi w'indirimbo barakubesha n'izindi nyinshi cyane ziri kuri channel ya YouTube zihari ni nyinshi ntazo nashobora kuhara ngo mpeze afise imyaka mike ariko yakoze ibikorwa byinshi muri no myaka yiwe reka tumushikire tumufate mu mugongo uje kuri YouTube channel yabo ugire subscribe nimba utamenye neza channel nuwandika tu My Angel by Jazly uraza kubona channel iri ko hama ugire subscribe hajya ugire comment ugire ico muterere ndetse nibindi byinshi aba diaspora muri hanze muangare kijana akeneye support akeneye support ndabakeneye mwese bose muze munjigikire kabisa na Saido nani wote wakuje niwaonyeshe kazi wasi wanapoteza pesa kwa watu wengine njooni mimi niwaonyeshe kazi asante sana naye ndabashimire kumwanya mwampaye nimba nabatakareje mwaya mu mbabare cyane ariko kandi kuba nakize cyane ndabamariye Imana ibahezagire cyane aho muri hose genda bakunda sana inyuma ya kamera hariyo dossier yes murakoze cyane Imana ibahezagire